icyo dukwiye gusaba kuruta vyose. Ubwenge buruta visa, buruta inzu, buruta ikintu cyose kuyumvira by'agaciro. Aho uri hose amashimwe yawe araduga agashika imbere y'Imana atasandugu igaragara ihari. Kwereki isandugu ni Yesu, nawe ari muri wewe. Hari ikintu usaba Imana ukayikora ku mutima, uretse gusa ko ikiguha irashigushira ku ruhande ikaraba bya bindi wanyegeje bindi, bya bindi ukeneye utanavuze. Kwereki kora wayikoza ahantu. Abantu bazi ubwenge bose bagenda imbere y'isandugu, abazi ubwenge bose barondera Yesu. Jya imbere y'Imana urondere ibimuhimbara, rondera ubugombe bwiwe, rondera inyungu ziwe, rondera ko avugwa, rondera ko amenyekana, rondera ko imitima ibohoka, ko abari mu byaha bayihana, rondera ko abarwayi bakira. Shira imbere ivyayo. Haleluya. Nigeze kurabukwa Maria Mary ari ngaha. Nabonye mnasana Maria Mary, siwe cyangwa ni henze. Bashobora guhaguruka Maria Mary. Haguruka ndazi ko atabikunda. Haleluya. Kumuhagaze. Ciyagira ngo Imana ishimwe. Ngenda basabe mu murabe hariya muramubona. Oya kumuhagaze Maria Mary. Aciye bugufi cyane ariko nagira sabe mukobana amashimwe cyane Maria Mary. Haleluya. Imana ishimwe. Imbere ko mvuga ubutumwa nagira mfata iminota 2 nshinga intahe ku bwa Maria Mary. Natwe akaravuga ngo ibintu azanye nibihigaye. Nakunda umuvuga ariko Maria Mary nagira nabwira ko umukozi w'Imana adasanzwe. Imana ishimwe. Benshi muri ngaha n'abari kuri YouTube banzi kubera kanguka. Kandi abanshigikira kubera kanguka. Imana ishimwe. Ariko Maria Mary yabonye ingabire yanje kuva muri 2011 kanguka itarabaho. Amen. Ndibukaza ko twibarutsa twavyaye umwana wa mbere, ndabona by'ukuri yuko yahishurira ivyo muko murabona no munsi we yibonye kera. Kanguka itarabaho yaramaze kubibona, arabona ingabire, aravuga ati ndashaka gushigikira umurimo urimo. Ntaraba ujya mu buzi yo muri kanguka sivyo. Imyaka 4 imbere ko kanguka ibaho. Rero Maria Mary yaradushigikiye, twari tubuze, twari tubayeho, twaronka ibikwiye, ariko hari bibuze. Nta muntu akwira aronka bikwiye. Amen. Hariho stabilite ubura kubera umwana agiyemo. Rero Shima avutse, mwana wanje avutse amaze amezi 2 ntiyasuye konka. Byasaba ko anywa amata. Ayo mata rero yakubita iminsi 3 igopo imwe. 3 jours. Jena madamu twavuganye tuti ntidushaka kuzosura kuja mu madeni. Kandi ntidushaka ko mwana wacu asonza. Turafatana amaboko turasenga. Turabwira Imana tuti kugira dushoboye gukorera Imana ministeri. Nahise ministeri yo kwandika inyigisho kugira bishoboke kandi n'umwana ntasonze. Turakeneye iki gitigiri cy'amafaranga. Turafatana turizera. Hamanaza ngaha hari dimanche gitondo. Turaza ngaha tuheje kirte, hama Maria Mary ambwira ngo ndaza kubibarutsa. Aje kutwibarutsa arambwira ati mbwira ministeri yawe. Namubwira ministeri ati rero nanje ndashaka kugushigikira. Ashavuga ca gitigiri nyene. Nyarengeje ko niyamanuye umengo ari yaje kutwumviriza ko turasenga na madamu. Ashavuga ca gitigiri nyene turarabana na madamu. Uyu muntu ngo ntafise aba security baza bakazunguruka inzu. Ase bamaneko baza kumviriza. Ariko ni Imana yabonye umutima dufise nico tubuze, acarondera undi afise umutima wo gushigikira umurimo. Yamaze imyaka 3 adushigira buri kwezi. Iyo myaka 3 nta kintu na kimwe twize tubura. Umwana wacu yakuze neza. Haleluya. Musombe komera amashimana. Haleluya. Matayo 10:41, Matthieu 10:40-41, uzoshigikira mu prophète cyangwa mu disciple en qualité de prophète cyangwa en qualité de disciple azoronka récompense y'umu prophète cyangwa y'umu disciple. Haleluya. Hano gushigikira petit frère cyangwa grand frère cyangwa umuntu ukunda musangiye amaraso, ariko hano gushigikira umuntu en qualité y'umukozi w'Imana.
rero ivyo ko arakora byose ko aramushigikiye ko aramukozi w'Imana impera uzoyironka iyo azoronka muzoyisangira. Haleluya. Rero nufise no bivuga amen. Ndazi ko tamerewe neza ntashaka ko bivuga ariko ivyo ukoze mu ibanga igihe Imana ibigaragaza. Haleluya. Imana ishimwe. Rero nufise no fata umwanya nkamonora kwico gikorwa kandi musubire mukomena amashimeshi. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Tuje mu ijambo ry'Imana rero tuje mu bami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 5. 1 roi 3 verset 4 wazo umurongo wa 4 n'uwa 5. Bukeye umwami Salomo aja i Gibeyoni gutangira ibimazi. Salomo agenda Gibeyoni gutanga ibimazi. Kuko ariho hari hakuru ku zindi mpinga z'imisozi. Nuko yosereza ku gicaniro cyaho ibimazi 1000. Kandi Salomo akiri i Gibeyoni Uhoraho amwiyerekera mu nzozi mw'ijoro. Tugeze kwa gatoya. Salomo yagenda ahantu hitwa gute? Gibeyoni cyangwa Gabaon, agera gutanga iki? Ibimazi cyangwa ibitambo bingana gute? Yafashe nk'inka zingahe? 1000 araziturira azihaye Imana. Sivyo? Bigaragaza yuko arasa umutima nta muntu yotanga inka kiretse zahumye zacumbagiye zarushe. Ariko ni inka zari kumuha amafaranga agenda kuzitanga vuta Imana ndazihevye kubgawe. Ku murongo wa 5. Kandi Salomo akiri i Gibeyoni. Akiri Gibeyoni Uhoraho amwiyerekera mu nzozi mw'ijoro. Nuko Imana iramubara ati nsaba ico ugomba ndakiguha. Okay, banse gume ngaho gatoya. Icyo nshaka twumve kwa mbere nuko Salomo yariko atanga ibimazi Imana abitangira aho Imana itari. Kwera iki? Kwera kutamenya. Amen. Isi yose hari abantu basenga, hari amadini menshi, hari amadoktrine menshi, ariko si bose Imana yumviriza. Yasubiyemo si bose Imana bose irabumva kuko Imana irumva bose n'ibikoko irabyumva n'amabuye irayumva. Ariko abo yumviriza kandi kishura si bose. Vuga si bose. Imana yumviriza abasenga mu izina rya Yesu. Numva yuko usenza muri izina Imana ni kumviriza kuko nta sezerano rihari ntibishoboka ko Imana kumviriza. Irakumva mugani kumviriza. Amen. Cyo tonko nabwiye abantu bari ngaha n'abari muri YouTube banyumviriza abantu bashaka Imana bumviriza bakwiye kwizera umwami Yesu Kristo. Bakakira Yesu umwami n'umukiza bakihana bagacika abana b'Imana aho rero amasengesho yawe azokumvigwa. Haleluya. Rero Salomo yari yihenze kuko yakiri muto yabaye umwami akiri muto akiri mu jeune hanyuma agenda gutanga ibimazi ahantu hatari Imana kwera misaziro rya kera kugira Imana ihabe habakenewe iki? Igice habakenewe iki? Isanduku y'isezerano. Abo ngaho barasinziriye ndaraba ngaho rero. Isanduku y'isezerano. Uno munsi ko atayamona ngaho iriye. Isanduku mwayishize pastor iri. Agize gutya. Amen. Isanduku ni shusho yande Yesu Kristo. Iyo wakiriye Yesu Kristo mu buzima bwawe ukamwakira kinjira muri wewe akaba muri wewe bisigura iki? Bisigura ko isanduku yamaze kwinjira muri wewe. Ni muvyumva kuko kera bagenda basenge baragira iyo metero bagenda ahantu bitwa mu rusengero cyangwa muri temple cyangwa mu ihema y'isezerano sivyo? Bas byasaba ko baba muri iyo temple cyangwa mu ngoro y'Imana hariyo isanduku. Atasanduku nta numwe yajyayo kuko haragaragara. Isanduku bagiye mu ntambara abanyisraeli bagenda batwaye isanduku mu ntambara kandi igihe cyose batwaye isanduku baronka intsinzi kuko Imana yari kumwe nabo. Amen. Abantu bose baje nk'ahantu hamwe ajarondera isanduku ko muri sipozo ko muri ifise muri mwebwe. Rero munsi biroroshe sinkenebwe na Yerusalemu sinkenebwe na muri Israeli aho uri hose mu modoka muri dushe munsi y'akabati
nabo kuza gusenga bakabuza ngo ntujya gusenga munsi y'igitanda urashobora gusenga Imana ikakumva munsi y'igiti mw'ishamba hose kuko isanduku ya kera yari nk'amatelefone kera ari fixe. Telefone fixe ndavuga yuko hari umugozi ucomeka uyihenze ugasohoka bagakutelefona sihuri. Amen. Ariko no munsi ni bangahe se telefone fixe ngaha mu nzu tubabone ngene bangana? Nta numwe. Ni bangahe se telefone mobile ngaha mu mifuko yawe turashobora kubabona? Abandi ngere mushaka tubahe murazifise. Uno munsi n'umwungere ariko aragira afise aga telefone mobile. N'udandaza amakara afise telefone mobile. N'umukarani aragafise kitoroshi mbuga aragafise. Kweri kikari mobile. Ashaka kumuhamagara hariho hose. Uno munsi rero haleluya aho uri hose amashimwe yawe araduga agashika imbere y'Imana atasandugu igaragara ihari. Kwereki isandugu ni Yesu nawe ari muri wewe. Salomo rero ntiyarazi yuko Salomo yaribeshe ngo yashyize mu isezerano rishasha ataragerayo. Yagiye gutanga Gibeyoni yibaza ngo Imana irahari ariko itahari. Umurongo wa 5 rero, kandi Salomo akiri Gibeyoni uhoraho aramwiyerekera mu nzozi. Imana yamwiyerekeye mu nzozi mw'ijoro. Nuko Imana iramubwira ati saba ico ugomba ndakiguhe. Mu nzozi ntibisaba ko uri imbere y'isanduku y'isezerano. Mu nzozi Imana yereka abantu bose n'abapagani n'abatazi Imana. Nebukadineza Imana yamubwiye mu nzozi. Farawo Imana yagendera mu nzozi. Inzozi nta karimbi zigira sivyo. Ariko ikibazo gikomeye ngaho Imana yabajije ngo mbwira icyo ushaka, demande-moi ce que tu veux. Ndabaha umwanya mwiyumvire icyo mushaka. Yumvire. Denier modere canke modere ya kera oya. Ushaka iki? Yumvire. 80% uko yumvira ibintu cyuze ngo amisi yose. Ndakeneye akandi kazi, ndakeneye promotion, ndakeneye kameme umuduga wanje washaje, ndakeneye undi muduga, ndakeneye aravuga ndakeneye umwana, ndakeneye umugabo. Abakeneye umugabo ngaha nabahari arahari. Imana guhezagire kandi ijuru bayibonye ukuboko kwawe. Haleluya. Hahiriwe amfise umutima nk'uw'abana bato niwe bazora ubwami bw'ijuru. Ndavuze ngo akeneye umugabo ndahari. Mw'ijuru akubonye kandi uzomuronka mu izina rya Yesu. En fait navuze ntuzomuronka uzomubona waramaze kumuronka. Haleluya. Imana ishimwe. Rero nege turabe ijeye gusaba ngene dusaba. Umurongo nege nasabe ishimana yabwiye Salomo ngo mbwira icyo ushaka. Imana arizi ko Salomo agira avuge ibyo abandi bavuga. Imana irakunda abantu basaba itandukanye n'ibyo abantu bose muri rusange. Imana irakunda abantu bishize bari ku ruhande. Abera n'abantu bashizwe ku ruhande. Imana irakunda exception. C'est un Dieu d'exception. Imana ishimwe. Kweri igice kirekire ndusoma cyose kandi umwanya yuko uragenda reka sabe Pio asimbira ku murongo w'9 twumve ikintu yasavye Imana. None rero jewe umusavyi wawe nume umutima w'ubwenge. Ushikira yasavye ukogiza ngo neza ko n'Imana ageze ngo uyo muntu asavye ibiki? Umutima w'ubwenge. Nshobore gucira abantu bawe imanza. Mari majambo nshobore gukora ivyo ushaka. Mu mutima utuma nkora ibiguhimbara. Ni bande basenga gutyo ndafise dutuze kuboko. Ndashaka tuve nka dusenga gutyo. Haleluya. Ndashaka imvira Imana irakwiyeretse yonyene. Pio mbarira ubunyene. Shaka mimi ndashaka titre, ndashaka inzu. Urayifise. Okay. Ndashaka yindi. Ndashaka ibi mu mutima. Ndashaka ubwenge. Haleluya.
ndashaka inyigisho nayise ngo icyo dukwiye gusaba kuruta vyose. Icyo dukwiye gusaba kuruta vyose. Bisigura ko ibyo bindi niba bisaba nta cyaha kirimo, kandi sivyo Imana izo biguha, ariko nta tandukaniro rihari n'abandi. Negera kwereke ikintu ushobora gusaba, icyo kintu kirose n'ibyo bindi n'ibyo bindi birakurikira. Uzosanga ufata umwanya muri biriya biruhisha, hari ikintu kimwe gusa wosaba Imana, bya bindi utanashobora kuvuga, hirya ugiye no kuvuga kandi atari bibi. Terabizi sinzi ko mwebwe mumeze cyane ibintu nawe ntinya gusaba Imana, nkavuga nti Imana ibisi ushobora kubisaba kameme ntiwansarishije kandi ubishaka kandi atari bibi, sivyo? Nta cyaha kirimo, akanagafyinyi kameme sino Imana sino yubahukanebwira ibi bijya utubahuka. Haleluya! Hari ikintu usaba Imana ukayikora ku mutima, uretse gusa ko ikiguha irakigushira ku ruhande ikaraba bya bindi wanyegeje bindi, bya bindi ukeneye utanavuze. Kubera iki? Kubera wayikoza ahantu. Imana ishimwe. Rero umurongo w'icenda urakomeye, aravuga ngo ndashaka ubwenge bwashobora kumenya ikibi n'ikiza, simfate decision mbi. Komeza. None ninde yoshobora gucira imanza irihanga ryawe rihambaye? Okay, uno munsi abantu baronse promotion cyangwa kuganza cyangwa gutwara abantu benshi baca bagara. Attention, ntuze kunyita gutyo. Kumenya uwondi tungana. Sibagira umukobwa umwe yagize diplome, hama turi muri fete ya diplome, acabwa ngo grand frère, n'uri grand frère, muri tungana. Kandi diplome fise wo tararonka. Avuga ari abantu ni benshi. Hakubona ngo urakoze kuntera iteka, urakoze kuri promotion. Ahubwo abantu benshi, aba bantu sabanje nabawe. Icyo nkeneye kugira sho kwayobora, ndacyari muto, nkeneye ubwenge buvuye kuri wewe. Ngo Imana shimwishura gutega piyo. Maze binezereza Uhoraho yuko Salomo asavye. Subiramo. Maze binezereza Uhoraho yuko Salomo asavye. Abari inyuma bavyumvise uvuge cyane. Maze binezereza Uhoraho, Haleluya, yuko Salomo yasavye ivyo. Cette demande de Salomon plus au Seigneur. Hariho ibintu usaba Imana akavuga ati okay, rindira uri kuri liste n'abandi, sivyo? Ariko ari ibintu usaba ati attention, uratandukanye n'abandi. Usavye ibintu bake cyane bansaba. Amen. Ntaneze gusa ko yamusavye, yanezerewe nuko yavuze gute asavye ivyo. Mbega hari ibintu usaba ndiho akanezerwa n'ivyo usavye. Kuko isengesho rya Salomo nta egoisme irimo, nta kwikunda kurimo, nta nyungu ziwe zirimo. Amen. Isengesho rifise ubushobozi imbere y'Imana ni isengesho rishira imbere inyungu zandiho. Ikintu cyose uzosaba uvuga uti Imana kino gikorwa si canje. Amen. Kino ndashaka icyubahiro cyawe. Mose yageze gusaba isengesho riteye ubwoba. Imana agira ifute abantu bose, abanyisirayeli bose, bice bose. Yashavuye, yarakaye kwera inyifato yabo, sivyo? Imana abwira Mose ati genda bice bose, sigaze wewe n'umuryango wawe, ngire urundi rungano rushasha, iyi generation nshasha. Amen. Mose avuga ati ntibishoboka kubikora. Ako nta mpuhwe yari afite abo bantu, yiyumvira ati sinshaka kubikora, sinokwemera kubikora, kuko niyo bikora abazovuga ngo ya Mana yabo yabakuye muri Egiputa kugira kubicira mu butayu, mu bugaragwa. Uzosuzugurika. No musi dukunda gusenga Imana, Mana ndagusabye ntumara amazi. Reka nibitwengere. Reka sinora aoncha.
ariko Mose avuga ati si jewe ni wewe, hamwe wabikora sishobora kwihanganira kubona usuzugurika, byiza wofuma aho gupana inkike gusa umfute no gitabo cy'ubugingo. Amen. Iyo ni isengesho ryakoze ku mutima w'Imana. Imana avuga ati uyu mugabo ntiyagize impuhwe z'abantu, z'abagenzi biwe, z'umuryango wiwe, z'abo bavukana, ariko aririra jewe gusa. Imana ngo imwishura kihagarika kubica. Imana ishimwe. Rero iyo urasenga ni ukumenya amasengesho afite ubushobozi akora ku mutima w'Imana. Ngo imongo y'icumi ndagukunze cyane, ugasubiramo gapasa. Maze binezereza Uhoraho yuko Salomo asavye ivyo. Iyo asaba ibindi ntibyari ko bazuhoraho, byari ko biri normale. Asavye abandi basaba. Amen. Ariko kwera asavye ivyo atanyungu ziba zirimo, ari inyungu z'Imana gusa, byakoze ku mutima w'Imana. Reka turangane yamwishuye rero umurongo w'11. Nuko Imana iramubarira ati ivyo ko ari ivyo usavye. Ubiriza. Kwera iki? Siramo kugana. Nuko Imana iramubwira ati ivyo ko ari ivyo usavye. C'est cela ce que tu demandes. Kusavye abona majambo, ukusavye ivy'iwanje, utitayeho ivy'iwawe, komeza. Ukaba udasavye kuramba. Gusaba kuramba si bibi. Munyumve neza. Gusa kumara imyaka myinshi usora abana, unabuzukuru nabuzukuruza si bibi. Yari gushaka kubisaba mugabo si bibi. Ariko ngo kutasavye nivyo atari bibi bwani wabisavye. Bani majambo washize imbere ibindi biraba jewe gusumba ivy'iwawe. Yesu avuga ngo ushaka kunkurikira ngo yikorere umusaraba wiwe. Amen. Ngo yiyanke. Kwiyanka. Haleluya. Oh no. Ngo wiyanke ngo ni ukurikira Yesu Kristo. Ngo kudaravye rero ngo ukaba udasavye kuramba, cyanye ngo usabe ubutunzi, cyanye ngo usabe ko wirukaga pastor. Turi mu nyigisho. Tuza. Cyane ubutunzi. Ninde atarasaba apana ubutunzi? Kumbura ashobora gusaba promotion, akazi keza, UN, ibiki, visa, si bibi. Amen. Ariko rero hari ibintu ushobora gusaba bizoruta ivyo ugashira imbere. Umbiriza, eske Salomo yashaka gutunga cyangwa yashaka gutunga? Nta muntu aba adashaka kumererwa neza, nta muntu aba adashaka kuronka ibintu byose yifuza. Ninde umuntu nabaho abafite ikibazo mu mutwe? Sivyo? Salomo yarashaka kuramba, Salomo yarashaka ubutunzi, ariko Imana ije ngo saba nta butunzi yavuze. Kandi si bibi gusaba ubutunzi, ndi munyumve, si bibi, ariko no kuraba ikiruta ikindi. Ntiwasabye ubutunzi, cyanye ngo usabe kw'abansi bawe bapfa. Urupfu rw'abansi bawe muri Ancient Testament, amasezerano ya kera barabisaba, na Dawudi yarabisenga akabivuga. Agaciro imanza urupfu rw'abansi bawe. Uno munsi abakizwa ntibasaba urupfu, basaba gukubitwa. Muhushure, hari icyo yobona. Abanza kosogwe. Arasenga ati pfumupfuno kuguru kwiwe. Nivyo n'abatabisengera babisaba barabifise mu mitima yabo. Ndashaka kubitike. Ako ni kamere y'umwana w'umuntu. Rero ntasavye urupfu rw'abansi, ariko ukaba wisabiye ubwenge bwo guca imanza neza. Gusaba ivyo vyose ubutunzi si bibi, kuramba si bibi, ariko bahisemo gusaba ubwenge bwo guca imanza neza. Guca imanza neza. Nuko nkugiriye nk'uko usavye. Slogan. Nuko nkugiriye nk'uko usavye. Icyambere Imana irishuye isengesho giwe. Haleluya. Bisigura yuko Imana yamuhaye ubwenge bwo kumenya kuyobora ubwoko bw'Imana. Imana yamuhaye intelligence na sagesse. Amen. Haleluya. Ariko rero nta point ihari, nta kaburungu kahari, nta kadomo kahari, hari virgule. Kuko iyo ukoze ku mutima w'Imana
ntibigarukira ngaho. Yesu yakijije abantu 10 bagwaye imibembe, abanyamibembe 10 barakira. Bagira ngo genda mwiyereke abaherezi cyangwa abatambyi. Bari mu nzira bose 10 bagira gute? Barakira. Bakize hagaruka bangahe? Abandi bagiye hehe? Mukabare guserebra, bagiye mu itomboro. Umwe aragaruka aza gushima. Yesu avuga ngo hari 10, uyu muntu unyene Musamariya wagarutse wenyene. Uyagarutse rero genda. Haleluya. Ta foi t'a sauvé. Isigura iki? Wakize imibembe n'umutima wawe urakize, uronse agakiza. Yaronse ikintu, yaronse bonus. Vuga uti bonus. Imana amuhaye bonus gusumba abari abandi batagarutse gushima. Kubera iki? Yesu yarakozwe ko ningane yakije abantu 10, umwe gusa akaba agaruka. Rero wagarutse nawe arakwiye recompense. Amen. Rero Imana yamwishuye ibyo usabye byose abiguhaye. Komeza. Nguhaye umutima w'ubwenge wo gutahura, atawe muhanye mu bakwitangiye imbere canye mu bazoguherukira. Uri 12. Donc Imana yamuhaye ivyo yasavye, harakari yarengejeko. Wansavye ubwenge bwo gushira ngo uyobore ubwoko bwanje buhari uno munsi, ariko ubwenge ndaguhaye buruta ubwo abandi bavutse imbere yawe babayeho n'abazovuka mu nyuma 2025 gushika isi veho. Nta muntu kwisi na Einstein cyangwa nde azoronka sagesse iruta ya Salomo. Iyo ni bonus A. Haleluya. Ariko ro bonus B. B isigura iki rero? Imana shauti uyu muntu yaretse ivyiwe kubera jewe, yashize ku ruhande ivyiwe kubera jewe, yarondeye inyungu zanje, reka nanje nondere inyungu ziwe. Haleluya. 13. Vuga 13. 13. Ko mutavuga ngaribwira aho ndashaka umugabo. Vuga 13. Haleluya. Abameze nk'abana ni bazoja mu ijuru. Jewe nta 13 navuge aje kudukinisha ngaha n'ubwanwa n'akantu imbere ya madamu n'abana ngo 13. Hari ibanga ryo guca bugufi ryo kuba nk'umwana imbere ya ndiho. Haleluya. Vuga uti 13. Abagabo sitabumva 13. Haleluya. Haleluya. Ni wataha ukavuga ati mwasomye he? Hariho umurongo wa 13 hamwe avuga Salomo umurongo wa 13. Warabibazo by'iwanje gusa. Piyo dusome 13. Kandi nguhaye n'ico utansavye. Gezaho. Subiramo. Kandi nguhaye n'ico utansavye. Kandi nguhaye n'ico utansavye. Ico utansavye wakirose. Hari icyo wasavye nakiguhaye. Kandi n'icyo wasavye cyonyine nagwaye kiza gusuma icyo wasavye, ariko hamwe n'icyo utansavye nabijye washaka muri wowe watinye kuvuga ndabiguhaye. Kwegera biguhaye kubera wanejereje, witayeho jewe, witayeho inyungu zanje, kubera rero utabinsavye kandi ubishaka. Salomo yabishaka mbwa navyo yavuze, yabihevye, yabisakrifye bise ku ruhande, yavuga ati bino ndabishaka, ubimpaye amina ndanezerwa, nutabima turakomeza urugendo, igikuru nuko nja mu ijuru. Haleluya. Kandi icyo utansavye nagize gute? Komeza. Guhaye ubutunzi n'icubahiro. Nta muntu adashaka ubutunzi no kwemegwa. Ntabaho uwo muntu. Urashaka kwigwana navyo ukavyikawusha, ukabitsindagira, ukabimenagura, mugabo biri muri wewe. Ubutunzi no kwemegwa na n'icubahiro nuko utabisavye ndabiguhaye. Komeza.
bitume ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cyose ukiriho. Kuvuga yuko abami bose azobaho wewe uzori namba avyasavye, ariko byakoze ku mutima w'Imana icyo yasavye, aca mu bwo bwenge, apana ubwenge ordinaire bwo kuyobora abajya gusa, burusha abantu bose babayeho n'abazobaho. Amen. Imana ihejeje yavuga ati ntibiheze, hari ikindi kintu no muronderera. Haleluya. Igihe Elisa yakumvuga barinda bampaye indaro, Elisa yavuze ngo yabwiye umukozi wiwe Gehazi, none uyu mudamu kadufata neza, akuma ducumira ubugari, adushuriza amazi, tutoga amazi akanye akonje, dushitse abayateguye chambre, abayateguye aho nduhukira, abateguye vyose, genda urabe ikibazo afise, rabe ikintu kitagenda neza mu buzima bwiwe. Gehazi nawe sinira kugenda ndakizi, byaranse nta mwana afise, ndakironse n'icyo nkora. Uko niko ndiho ameze nawe nyine. Iyo umunecereje abwira Mikayeli ngo hano uye muntu gende mwegere urabe, cyamubwira ati singo ndagenda ndabizi ndabizi ibibazo vyiwe nibi bizana rero priorite, vuga uti priorite, tubishire hejuru y'ibindi. Haleluya, haleluya. Numva mutari ko muravyakira nkuko navyakira jewe, muravyumva kiragutya nimba uvyumva. Haleluya, imbere y'Imana urondere ibibuhimbara, rondera ubugombe bwiwe, rondera inyungu ziwe, rondera ko avugwa, rondera ko amenyekana, rondera ko imitima ibohoka, ko abari mu byaha bayihana, rondera ko abarwayi bakira. Shira imbere ivyayo amaposte yawe kuri YouTube, kuri statut, kuri Facebook, ibiyo yihesha Imana icubahiro. Werekana ubwiza bw'Imana, pana ubwiza bwawe, ariko ubwiza bw'Imana. Werekana ngene Imana eri nziza, ngene Imana idahinduka, kuyizeye atazomaramara. Shira ko amajambo aremesha abandi. Nujya guposta ivyo wariye saa sita, ngene mwariye neza, isamagi nziza, sangara, ibifasha ivyo. Shira ko ibintu bihimbaza Imana. Abazokubona avuga ati ujya muntu nta bindi avuga, avuga Yesu gusa, yaramubize, aramwuzuyemo. Nico kintu gituma ndiho yitaho ibibazo vyawe, atari ivy'umuhemu gusa, n'ivy'umubiri. Biyo utavuga Imana iravyitaho. Kenshi n'ivyitaho kubera iki? Kubera ubwenge bwawe buhagaze kuri ivyo gusa. Uguma wiyumvira gusa, Mana ntaronse umugabo ndabivamwo, nta kundi mbose nshishaka kwivamwo, sishaka kuja mu muriro, ariko nta kundi noza ngaho ngo ngume nkorera Imana. Ngene maramara kwa mudamu yari ngaha ngo miliyoneri n'uyu ni wewe, ngo miliyoneri yarishuwe, iseko nishuka. Uko niko abina b'Imana ameze. Mana miliyoneri ajeje wundi nagikizwa, ndamubona izuba ariko ashitse karonka. Kubera iki? Ubwenge bwawe buhagaze kuvy'isi, kubigaragara. Haleluya. Nta bwenge bwawe washize ku Mana. Shira imbere Imana, shira imbere ndiho. Ibagira abagutuka bagutuke, bakuvuma bakuvume, nawe uvuma uwo ndiho yahezagiye. Bavuga ibyo bashaka. 2018 mu 2018 niyo natanguye gutukwa ku marezo sosiyo. Amen. Haci imyaka ingahe? Imyaka 7. Igihe cyose banuka sataniste, illuminati, Mana ibintu sivyo, babwire ko atari vyo, bereke ko atari vyo. Haleluya. Musi umwe mpemu yararangendera, nuva nyiza ko ari Yesu, ko arambwira ati mbega wewe uranduta no kuruta gute? Wowe bagututse ngo ukorera Satani, jewe banuse jewe none wagira iki? N'abaturiye ngo nuko bantutse. Nimba je bantutse we uri iki? Haleluya. Muri 2019 ndavuga ati nibavuge. Hari umukozi w'Imana aheruka ngaha muri Côte d'Ivoire, yaraje ari kwigisha pastori, niho wari. Amen. Pastor Sanogo aravuga ati ndifuza ko umunsi umwe Imana izongira privilege yo gufungwa ku bwa Yesu,
nta numwe yavuze amen muri iyo sare yose. Naje nta amen navuze. Ariko dukeneye gushika ngaho. Sivyo? Vuga tudakeneye gufungwa bampora Kristo. Amen. Kuko urumva persecution ikwira iregereza cyane, kuko uno munsi tugera ahantu na Yesu atemera ko tumuvuga kuri YouTube. Amen. Imbere yo gutanguka ndafise site yitwa christdikumana.org. Yacakora n'uno munsi, rero ubu mpereka kuyagura cyane gose, natanze amafaranga abayagure ko yashaka amansayima yanje yose gifaransa y'ikirundi yose mwenda ashirayo ndabika. Umunsi YouTube yangize ngo vayo muzokomeza muno nkinyigisho. Haleluya. Ko ndazi ko hazogera avuga ati umuntu wese avuga ngo gusambana, ngo ubushakanyi, munavuga ngo abagabo n'abagabo bajyamana, ngo kurayo, kuko batanga kutuhataka. Je nibuka igihe cha COVID nasize ngo sankanguka kwa gatandatu muri YouTube. Hanyuma ndiko nagira parole de connaissance, ndavuga hari umudamu akize COVID 19 konyene, nta n'isaha heze baca yifuta. Ndabona amaye message no email na message kuri YouTube ngo arenze amategeko yacu. Darondera amategeko yacu nayinjiyemo ndaraba kumesanga cyarazira umuntu wese avuga yuko COVID-19 ikira. Avyumva? Kandi umuntu abigize ni programmation, algoritme bari bateguye programmation yuko iryo jambo COVID baca ryatira. Ku munsi wa gatanu muzokumve hari jambo ntavuga munazovyumvirize. Namvuga ni abagabo basambana n'abagabo, sivyo? Abagore basambana n'abagore. Rya jambo muzi ntajyo mvuga kuri YouTube. Ko ndarivuze ni ke. Hazogereye uvuze Yesu. Nyaragera ariko ashaka kuzogera aho uvuga Yesu bagaca futa. Imana ishimwe. Cyo twatse ko turitegura dushira backup iruhande kuri ubutumwa zo kubibandanya. Imana ishimwe. Haleluya. Twagiye mu bindi ariko nashaka guhagarara gusa yuko n'ivyo utavuze n'ivyo utasavye. Haleluya. Biri utasavye reka beke rero imirongo ibiri. Umurongo wa 4 twawusomye, subira mu murongo wa 4. Bukeye umwami Salomo aja i Gibeyoni gutangira ibimazi. Kuko ariho hari hakuru ku zindi mpinga z'imisozi. Nuko yosereza ku gicaniro cyaho ibimazi 1000. Aho rero Salomo bikoze mu kutamenya kweriki nta bwenge yarafise bumubwira yuko ariko atanga ahantu atariho ko yatasanduku isezerano iriyo. Mbega Salomo yarazi ko isanduku isezerano ibaho cyangwa itabaho? Yarabizi. Ariko ubwo bwenge hari injisha washobora kuransa ama information, ariko ukeneye ubwenge bw'Imana apana ubwenge bwo mwisi. Haleluya. Hari ubwenge bw'Imana n'ubwenge bwo mwisi biratandukanye. Imana ishimwe. Haleluya. Imbere ko tubana ngaho hagumize ngaho gatoya tuje muri imigani 9:10. Proverbe 9 verset 10. Ukubaha uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge. Ama version avuga kubaha bagutinya. Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Imana ishimwe. Bisigura iki rero? Bisigura yuko umuntu wa mbere avuga ubwenge bwinshi. Abanyeshuri bari ngaha ndababona abanyeshuri, uriya muntu wa mbere azi ubwenge bwa mbere mu ishuri. Le plus doué arahari, nuko ata proclamation wamugira. Arahari. Avyumva kurusumba mwese. Bamwita ingeni. Hari bariho twebwe nta ngeni zikibaho no munsi. Afite ubwenge bwinshi, bitahura na professeur bagatangara. Hari igihe umuntu agira ubwenge agakomplexa n'umu professeur. Ariko burya bwenge bwose udatinya uhoraho ni intelligence mwana nta sagesse ufise. Kuko abantu bafite ama diplome ya PhD, ama diplome ye menshi, bafite ibintu byinshi, barafite ubwenge, batahura n'ingoga ibintu, ariko nta sagesse yitwa turavuga ngaha. Amen. Imwe Imana haye Salomo ntayo bafise. Kwera ayitangurira ni gutinya uhoraho.
utaratinya uhoraho ukora ibyo wishakiye uya mu byaha bivuga yuko nta bwenge bw'Imana uraronka. Imana ishimwe. Abantu bavuga ngo hari kubura ubwenge, hari abantu bitongo bakijijwe ariko ntibatinya Imana. Arashobora gusanga ngo byagenze gute? Kenshi usanze umuntu bwira ati byagenze gute? Wewe uri muri korale, uri muri rimvyi, bigena gute utwarinda? Urumva byarashitse. Okay, mwenge byashitse. Byashitse gute? Urumva yagumaza kundaba, turirimba, tugira repetition, twicaranye, hama kameme nawe bukozi w'Imana mubiri no mubiri nta bwenge ufise kuko nta Mana utinya. Kuko iyo utinya Imana uwo mubiri utanguye urahunga. Jambo ry'Imana bivuga ngo hunga ubushakanyi. Fui. Haleluya. Abantu baba ngo umubiri n'umubiri ntibahunga. Bya consenti waremeye umubiri wa mubiri nta kundi tugende ndihana nta bwenge ufise. La sagesse itangura gutinya Imana. Imana ishimwe. Hari umudamu namashingira intahe babivuze ndamaze kwivana ngaha yatewe yari umupfakazi arategwa yari mu gihugu cyo hanze mu bya Nations Unies. Hari umugabo bahuye aramuramutsa bakorana kuva umwanya muramukije uwo mugabo yaguye mu vyumviro vyiwe amwiyumvira gusa byanka akabura amahoro n'umubiri umwifuza kubera gusa yamukoze mu ntoki ariko yaragwanye intambara kubera iki yatinye Imana. Yaratinye Imana aragwana intambara araja muri chambre ariyugarana aravuga ati wa mubiri we ndakwagiye. Arashamwe indirimbo zivuga amaraso ya Yesu muri dushe umwanya wose 24 sinshaka kandi yanesheje. Imana ishimwe. Kwa gutinya Imana ntushaka gukinisha umubiri w'Imana, hari gutinya Imana. Dusubira hariya twari turi rero muri umurongo wa kangahe twari umurongo wa 4 wawusomye. Amen. Ntiyarazi neza yuko nubwo isanduku y'isezerano iri Yerusalemu yagenda Gibeyoni agatanga mu kutamenya. Dusuye muri ya nzozi Imana imaze kumugisha ashaka, Imana iramwishura iravuga ati hamwe n'ivyo ndaguhaye ubwenge budasanzwe. Haleluya. Murongo wa 15 tubona rero ngene yaryamye atagira ubwenge, ararota atagira ubwenge, avyuka afise ubwenge. Amen. Ubwenge bw'Imana uzobonera butuma ufata ama decision meza, guhitamwo ibintu bihimbara Imana. No muri mariage nturiya mugabo umuhungu akora kuresha urahitamwo bihimbara Imana, wamurondera bihimbara Imana mu vyo ukora vyose. Haleluya. Ivyo ukora vyose byaga inyungu zawe cyangwa inyungu z'uwundi utabona mu inyungu z'Imana ntacyo bimaze kuri wowe musanze. Murese ubwenge. Amen. Murongo 15 rero dusomere Pio avyuse gute? Salomo avyuse gute? Maze Salomo aribambura. Aribambura kiragoye. Muracumishije kwibambura. Kwiyambura ni iki? Kuvyuka? Umwami niwe yibambura. Jese yibambura rero. Nagenda umwami nanje. Turabe n'abaherezi. Umwami avyuse ngo biza kwibambura. Okay, avuze ngo Salomo seveya. Haleluya. Seveya aravyuka. Hanyuma amenya ko ari inzozi. Nuvuga yuko yavyutse yabonye inzozi, ariko nagenda bereke ngene yavyutse. Salomo 1 na Salomo 2 baratandukana. Yavyutse ari uwundi muntu, yavyutse afise uwundi bwenge ataryamanye. Haleluya. Acaramenya ko ari inzozi, hanyuma acagira iki? Maze aja Yerusalemu atangira imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho. Ninde yamutumye kugenda Yerusalemu? Ubwenge. Uruvuga mbere yakotangira ahantu hatariho Imana, atasanduku ihari. Avyutse mu gitondo, turi kumwe, gira gutya mba turi kumwe. Avyutse mu gitondo, avyukana ubwenge bw'Imana. Haleluya. Avuga ati what? Ndiko nkora iki ngaha? Yaryamye hehe? Gibeyoni. Mbega ndiko benasaze, mbega inka ziraho nazihoye ubusaba igihumbi zose. Komera afise zindi nka avuga ati donc qui
kirya gihe cyose nazi kumpa amafaranga nta mana nahaye. Kubera iki? Ubwenge. Haleluya. Abo yafite ubwenge aravuga ati hey, undi muntu rero uburenga muri ibintu bizima. Abantu benshi barasenga ku isi ariko benshi ni bose ntibumvigwa n'Imana kuko basenga mu kutamenya. Barasambara iminsi bakisonzesha, bagira iminsi bisonzesha ariko batari mu kuri. Avuga ati rero konza ubwenge rero nta mwanya wo guta. Acyamagara mu security wiwe n'umushoferi wase tugende Yerusalemu kurondera iki? Hari isanduku y'isezerano. Acagenda Yerusalemu acagenda wa murongo musubizeho verse 15. Maze Salomo aribambura amenya yuko ari mu nzozi. Maze aja Yerusalemu ahagarara imbere y'isanduku. Kezaho ahagarara he? Vuga neza piyo. Uti imbere y'isanduku. Maze aja Yerusalemu ahagarara imbere y'isanduku. Vuga tu imbere. Vuga cyane imbere. Apana inyuma, imbere. Ayaya, abantu bazi ubwenge bose bagenda imbere y'isanduku. Abazi ubwenge bose barondera Yesu. Umuntu atarondera Yesu nta bwenge afise. Afise ubumenyi, afise intelligence, ariko na sagesse, ubwenge buva ku Mana wisanga imbere y'isanduku. Uvyuza mu gitondo uzi ubwenge dusohoka ubanza kuja imbere y'isanduku. Haleluya. Iwe jira cyensurinya imbere devant l'arche de l'alliance. Acagira iki? Caratanga. Yacyakora iki Gapiyo? Ahatangira ibimazi vyishimwe. Atumirira abantu biwe bose amazimana. Haleluya. Omengo arugurutsa amaso aratanga ibimazi. Acahamagara abantu bose umwami arabatumye ko mwese muze kuva uno munsi ibimazi vyose bizotangwa hano imbere y'isanduku y'isezerano kuko nije mazi Imana yumva. Haleluya. Hari ikintu wize muri ibi kumbwira abantu basinziriye. Hari ikintu wize muri ibi. Imana ishimwe. Nogo y'ubumwe gusa vyize akabironka akabitahura agahindura inyifato agahindura ingendo yiwe agahindura amasengesho yiwe agahindura ngane yegera ndiho zori intsinzi kuri none nyigisho. Imana ishimwe. Haleluya. Ubwenge ni ikintu gisagaciro kandi ndabereke ubutunzi bw'ubwenge. Ngomba kubasaba ndabereke yuko dukwiye kubusaba. Amen. Awufise nabo basabe bwije gusumba. Haleluya. Tuje mu Migani 3:13. Proverbe 3:13. Hahigwa umuntu yirongera ubwenge. N'umuntu aronse ugutahura. Komeza 14. Kuko inyungu zabwo ziruta izifeza. Wumvise? Inyungu z'ubwenge ziruta iki? Ifeza n'amafaranga no musi tuvuga amakashi amadolari. Ubwenge buruta amadolari. Ubwenge buruta amaeho. Nanze kuvuza amayero muca muvyumva n'amadolari. Basi ubwenge buruta amarundi. Camutwenga era. Buruta izahabu. Buruta diama. Buruta amabiju. Komeza. Kandi ivyo bwunguka biruta izahabu zirimwo inkamba. Inyungu z'ubwenge biruta ivyo ronka mugira trafike y'inzahabu. Aha ndiko mvuga langaje dushobora kumva. Komeza 15. Burusha igiciro utubuyenge twitwa marijani. Marijani canke amashenete diamant biruta valeur. Kandi mu bihimbara vyose nta kintu gihwanye nabwo. Yagerageje kwasigurira uwe koravuga ni akorabwiriza kwasigurira ubwenge cyarico. Ubwenge buruta visa. Buruta inzu. Buruta ikintu cyose kuyumvira by'agaciro. Haleluya. Umuntu wa mbere tunze asama amamiliyari amajana 200 300 vuga 300 uwo bageze kuri 400 miliyari de dollars adafise ubwenge ni zero. Wowe ufise ubwenge uramuruta gutunga mu maso y'Imana. Haleluya.
byo mu musiguzi Ecclesiastes cy'indwi 11 nyarusa mwanya ubwenge bungana n'umwandu wo kuba bwiza ukomeza bashaka kutuze mbere burushiriza kubera bwiza ababona izuba kuko ubwenge ari ubwugamo nkuko amahera ari ubwugamo ariko inyungu iva mu kumenya niyi nuko ubwenge buzigama ubugingo bw'abanyenebwo. C'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Tuzi ko umuntu atungwa n'iki n'amafaranga cyangwa n'ijambo ry'Imana siko ariko tugiye ikinja gatatu kindi gishobora gutunga umuntu ukabaho no mu buzima bwa misi yose ukabaho ukaronka icyo ufungura kubera iki ubwenge ngo ufise ngo burabatunga ubwenge buzana faveur y'Imana abantu bashaka kugira faveur bagashaka gushigikira kugukunda kubera ubwenge bw'Imana buri muri wowe apana kosa amashuri menshi mugabo babonye la sagesse de Dieu Salomo yase ubwenge abamikazi muri Ethiopia agafata urugendo ngo aje kuraba ubwenge akicara ngo shaka kuraba ubwenge abantu baraza tourisme baje kuraba ubwenge bw'Imana none munsi umuntu afite ubwenge bw'Imana arasiga ikundiro kwera ubwenge buratunga umuntu Imana ishimwe cyanyuma rero Yakobo cy'ijambere 50 birekane ko abantu badawufise bakwiye kubusaba nuvuga yuko abantu bose nabufise hari abufise kubw'ubuntu bw'Imana ariko atawufise bakwiye kubusaba. Verset 5 ariko asanga hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge nabusaba Imana igabira bose atakinubwe awusabe gute 60 itaterana imiragwe. Verset 6 ariko asabe yizeye ataca kekeranya kuko kekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbaguritswa. Imana ishimwe abadafite ubwenge bo busaba Imana irabutanga ariko usabe udakekeranya wizera nubwo wumva ko ufise urakeneye bwinshi. Amen. Kuko ubwenge buzogutabara ubwenge buzogutuma udakora amakosa menshi ubwenge buzokuzigama mu kugororoka ubwenge buzotuma utahura ijambo ry'Imana ubwenge buzotuma uba mu bugombe bw'Imana mu bushake bw'Imana ubwenge buzotuma uhusha imitego ya Satani usimba imitego ya Satani myinshi. Igihe cyose nsenga mu gitondo nta munsi n'umwe ntasaba ubwenge bw'uwo munsi. Haleluya. Hari ubwenge nkeneye bw'uno munsi no tariki navuga ni muno munsi mu gitondo uyu munsi ntanguye ndashaka ubwenge bujanye n'uno munsi abantu imitego abo muhura ivyo uvuga wamukenera ubwenge buvuye ku Mana niwe asaba ubwo bwenge rero bya bindi vyishije Imana izobikora nubwo utazobisaba ibikwiye ko biba izobikora ndiho abaho umugisha.